ibi bintu byabaye mu Burundi tuvuga ko abakristo barenga 90%, abandi nabo binjira mu musigiti aho hose bigisha Imana. Icyo ngomba kugaruka ko ni iki, ndavuga ko byaba kandi tukaba tubaye mu gihugu ibyo bintu byabaye, nta muntu agomba kuvuga ngo tubirenze ku ruhu rw'amazi. Ni byiza ko bivugwa, ariko nkaraba igikorwa severi ifise kandi bahezagire umufisi igikorwa kidasanzwe bivanye n'izina umwana atoye, kubera ko novuga nti no kuvugishwa, ariko murafise igikorwa kidasanzwe. Nivyo murafise igikorwa mwaranguye twoshobora kuba keza tukavuga tuti Imana bahezagire, no kandi murafise urugendo rurerure cyane. Nabonye menga ari ikintu gisaba reforme totale, kuvuga ihinduka rusange, haba mu kwiyumvira, mu vyigishwa mu mashure, kuko n'ishengero ry'Abadiventiste y'umunsi w'indwi nagomba ndabaremeshe ndanababwire yuko biri ku gikorwa bishigikiye ibikorwa severi ikora, nubwo tutari tuzi ko turiko turakora ibikorwa severi ikora. Twebwe nk'umugwi severi hari ikintu twaba dushimikira iyo dushikiriye abanyamashengero, birababaza cyane rwose iyo twebwe dusanze injyane ziri mu mashengero zigiye kuzanwa ku severi. Mwebwe mwatereza ko abambere bafasha umugwi muri icyo gikorwa, ugasanga umukirisi mu ishengero yarenganijwe n'undi mukirisi mu ishengero bari kumwe, mugasanga baje muri severi kandi ishengero ryari ryategetswe kubanza kubatunganiriza, cyangwa ugasanga ishengero ryo n'ibyo ryarenganije. Uyu munsi kuba turi kumwe turanezerewe cyane, n'ubu ibyizigiro dufise nuko amatata ari hariya iwanyu twebwe azoza kuza ari uko mwebwe ishengero muga muti twananiwe twari twagerageje. Icyo gihe nawe bananiwe mukazana, urumva ko natwe tuzoca dufata ingingo ikomeye, hamagarira abantu no gusubiza hamwe. Nicyo kintu cya mbere gikomeye, banza gusubiza hamwe hagati yanyu, hanyuma muhamagarira abandi gusubiza hamwe, kandi bizoduhimbara cyane. Kandi mu mwanya muto amatata ari mu bantu yonera, tuva mu kanyarigabo, abantu biga guca bugufi kururuka. Rero tugira tuti icyo umurundi wese yifuza mu munsi nuko ukuri kumenyekana, nuko abarundi tuzosubira mu njyana twaciye, abo twifuriza ko baba mu Burundi tutabayemo n'abaturiko turabyara, kandi ibituko turacamo twebwe nuko abatwitangiye imbere bakoze ibitari byo. Tugasaba Imana rero ko umunsi twebwe twokubaka umushinge ukomeye, umushinge w'ukuri, umushinge wo kurekuranira, kugira ngo urwaruka ubu ibibazo barutega muri kahise bava ngo harabaye ntirikabe. Hanyuma twagira ngo tubasabe ishengero ry'Abadiventiste mubandanye muterera aho mubaye muri umugambi wo gusubiza hamwe abarundi. Uruhara rw'ishengero intangere gusubiza hamwe abantu, kandi tuzosubiza hamwe igihugu kuko imiryango idasubije hamwe, ishengero idasubije hamwe, aho ni igihugu kizosubiza hamwe. Twari tubateye intege tubasaba ngo mubandanye mubakire aho mwari mugeze kugira ngo uruhara rwanyu ruboneke, kandi tukaba tubamenyesha yuko atari mwebwe gusa, tugiye guhura n'ayandi mashengero kugira ngo bose ubwo butumwa dufise kandi batange intererano, maze abarundi basubire kunywana, twubake igihugu dushike kuri ya mbona azoza. Ivyasambutse ni vyinshi. Wari uzi ko hari abapfakazi bapfuye kubera inzara, kubera umuti babuze umuti wo kwivuza malariya, abana bagaca bareka kwiga kubera bahora biga kubera se wabo yari umukozi wa leta cyangwa yari umusoda cyangwa yari umwigisha cyangwa yari goronome. Murabizi ibyo dukora no gusanasana nta rosampurusa izogaruka. Ivyanyazwe
ari na leta ari n'abantu, kuko uyu munsi ibitoro turakora n'ibitangaro by'Imana no kubona tubivuga, turondera yuko ubupfakazi izo mfuvyi hogira na gatoya baronka bakabirirako. Mu gifaransa c'amategeko n'amabwiriza dukoresha bavyita la réhabilitation des victimes.